ndabaramukije. Mwaramutse. Uno munsi umugwi ni watunganije inama kubegwa n'amatora. Mbega inama yari yerekeye ibiki muri rusange? Murakoze kumbaza ico kibazo. Nivyo umugwi ni umunsi watekanije inama n'abegwa n'amatora. Uyu munsi kwari kubashikiriza ibibanza vyatorokanijwe mu gihugu cyose bizoberamwo iyandikwa ry'abazokwitaba amatora mu 2027. Hanyuma kwari no guca tubabwira igikorwa kizoca gikurikira. Ivyo bibanza bimaze gutorokanywa bizoberamwo iyandikwa, hazoca haba igikorwa cyo kwandika abazokwitaba amatora. Abazokwitaba amatora nabo tuzokwandika abarundi batari bwakwiza imyaka 18 mu mwaka wa 2025. Twandika abarundi bahungutse amatora yo mu 2025 yaheze, hamwe n'abarundi batiyandikishije ku mvo zitandukanye. Ubutumwa rero hanini bwa rugo twagomera dusabe abegwa n'ivy'amatora umwe wese kubimwerekeye aba aritegura, kuko iminsi igenda niko urubanza rwegereza. Mwavuze ku vy'amagenekerezo yandurira ku 11 Kigarama hazobikawa igenekerezo ryandurira kugera ku igenekerezo rya 12 Kigarama umengo hari ikintu mwavuze gitekanye. Kuri ca kirangamisi c'ibikorwa vya seni niho tuzotangura kuza turemerera abazoja mu burezi bw'amatora ico bita accreditation. Mugabo bene amatora abantu abanduka yashikirijwe iracari intego. Mbega mu byo bagiye barashikiriza utunenge twagiye turibonekeza mu matora ahetse, bavuzemwo nko ku mabiro y'amatora hari igihe hakabura amakarite deregiteri, avuze abantu bamugaye byo bagora gushika gutora, hari usanga hari ama-etaje n'utundi tunenge bagiye barashikiriza. Mbega mu gihe gukora iki hamwe bwe mutegura amatora muravye ibyo bashikirije nawe? Sinzi ko twita utunenge nuko ari utugorane, ariko nta ncungirane imvugo. Mu vyagiye birashikirizwa n'ivyo nk'abantu ku mvo zitandukanye batazoba bagize amakarata y'itora yatakaye canke yononekaye. Bavuze yuko abo tuzoba dufise ku rutonde rw'abatora bafise bakwije ibisabwa bazotora uburenganzira bwabo bwo gutora buzokubahirizwa, co kimwe n'abagendana n'ubumuga turagerageza kuborohereza. Si abagendana ubumuga gusa, n'abantu bageze mu zabukuru canke abafasoni bibungenze, abo bose ku munsi w'itora turasaba bajya abakozi ba seni buri vy'itora kube n'abo bantu boborohereza. Igome mwavuze ko hari ibintu y'abantu bazandikwa. Mbega ibyo yandikwa rizoba ryari ko bishobora gusanga niho bamwe muri bo batagira ibyangombwa nk'amakaranga n'ibindi kugira ngo babe baritegura nabo? Itariki ntabanduka ubundi twoyivuga ko turi mu myiteguro, ariko mu byo tubona birashobora kuba mu kwezi kw'icumi, ariko itariki nyezina tuzoyishikiriza kuko ubu turiko turikazanura, ariko novyita turiko turikazanura. Murabona twahejeje gutorokanya ibibanza vyazobereye yandikwa. Uburengi kuba kizokurikira tuzoca turondera abo bantu bazoja mu yandikwa. Mwabonye ko hari abantu atari bake, tuzokwandikira ku bibanza birenga 4,000, bazoba ari babiri tubatorokanye ku mitumba 344. Ni ngombwa gifata umwanya, nico gituma twatumiye abanyamigambwe, dutumira intwaro, dutumira n'abegwa n'amatora bose kugira ngo dufashanye muri ico gikorwa, abo bantu baboneke hama igikorwa nyezina gitangure. Ariko mwumve ko itariki cyangwa amatariki nyezina y'ico gikorwa tuzoyashikiriza vuba. Aujourd'hui, la CENI a tenu une réunion avec les partenaires électoraux. Quel était l'objectif de la réunion aujourd'hui? Merci pour la question. Effectivement, aujourd'hui, la Commission électorale nationale indépendante a fait une rencontre avec les différents électeurs, les différents partenaires électoraux. L'objet, c'était la présentation de la cartographie électorale et aussi l'enrôlement des électeurs. Nous avons présenté province par province, commune par commune, les différents centres d'inscription qui deviendront plus tard des centres de vote. Et puis la population qui sera enrôlée, ça sera un enrôlement partiel. Ça concernera essentiellement les Burundais qui n'avaient pas encore 18 ans en 2025, les Burundais rapatriés après les élections de 2025 et d'autres Burundais qui, pour des raisons diverses, n'ont pas pu se faire enrôler. Voilà les trois principales catégories de Burundais qui seront concernés par l'enrôlement partiel pour l'élection présidentielle de 2027. Quant à la date du 7 à 11 décembre, qu'est-ce qui est prévu? Dans notre projection sur le calendrier électoral, ça sera la période d'accréditation des mandataires des partis politiques, des candidats. Mais les dates exactes
seront précisées. On évolue avec le temps, on évolue aussi avec l'évolution des activités. Si dans cette réunion, on a évoqué quelques inquiétudes de la population ou bien des uns des autres, on a dit le manque des cartes d'électeurs dans les bureaux de vote, et ça veut dire les problèmes qui ont été constatés dans les élections passées. Alors, comment vous allez améliorer la tenue des élections de 2017 en ce qui concerne la préparation en cherchant des résolutions pour qu'il y ait des élections pacifiques et transparentes? Et c'est pourquoi nous tenons ce genre de rencontre, c'est pour que nous puissions trouver ensemble les différentes solutions aux problèmes posés. Mais concernant la perte des cartes d'électeurs, tout citoyen burundais en âge de voter qui sera dans la base des données aura droit au vote. On prendra des mesures pour que cette personne puisse voter. Et aussi, on a évoqué qu'il y ait l'audit, ce qui est la fiche électorale candidate. Ça dépend de ce qu'on appelle audit. Quand on affiche, on publie une liste électorale, c'est déjà de l'audit, on vérifie. Nous allons essayer d'être le plus transparent possible pour extirper toutes les irrégularités ou les fautes ou les lacunes constatées. Mais comme vous le savez, le travail de l'homme, c'est toujours perfectible. La date sera précisée, mais nous projetons, ça risque d'être au mois d'octobre. C'est encore une projection, mais la date exacte sera communiquée. Nous sommes en train de faire le montage pour normalement passer des électeurs pour l'élection de 2027. Merci à vous, mon président. À 500.